Oh yes, I'm pro the MC, I'm pro the MC atorohewe na gatoya muri no industry muri no miss novuga yuko atorohewe ihabe na gatoya big fariat cyangwa se sat bisa turama bafre ndetse na Simba aroriro novuga yuko bariko baraterana amajambo bivanye ni video novuga yuko yasakaje ku mbuga nkoranyambaga y'uwo mu MC akomeye cyane azi kwizina rya I'm pro the MC asanzwe akorera iradio ikomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi izi kwizina rya Abuja FM. Ni video novuga yuko yatanguye kugaragara ku munsi wejo aho yatanguye kuboneka ku ma Facebook ku ma WhatsApp mu ma groupe agenda atandukanye aho byabonetse neza yuko ari video iboneka yuko itajyanye n'imico n'akaranga by'u Burundi ariko bavuga yuko ari Ami Pro the MC ariko nka radio nkasaba sanzwe nkorera Mijo Talent TV nagenda kubwira ati iyo nkuru usiyo habe na gatoya Ami Pro the MC ariko arabeshegwa ariko aracafuzwa kugira ngo izina ryiwe risubire hasi. Yes, reka manda kubwira ati iyo wubatse izina cyangwa se iyo ufise ibigwi hariho abantu hariho ubugwi bumwe bumwe baba bushaka kugusubiza inyuma, hariho abantu batanezezwa n'intambwe umuntu abageze ko aribo bazanye iyo video novuga yuko yakozwe bayimose kugira ngo Ami Pro the MC ashobore gucafuzwa kugira ngo izina ryiwe risubire inyuma. Mbaze ndakubwire yuko izina Ami Pro ari blend, ari izina rikomeye cyane, ari izina rifise power. Ni Ami Pro the MC akunze gutumirwa cyane mu birori bikomakomeye, ndibaza muravyibuka nka za Tagata na Primus Star n'ibirori byinshi bigiye bitandukanye. Ndibaza yuko Ami Pro the MC niwe bitumwako, niwe akunze kuboneka cyane ahabwa amamarche akomeye cyane. Ni Ami Pro the MC asanzwe afise n'umugore. Sinumva ko ijya video Ami Pro the MC yokora bijya bintu. Nimba uzi Ami Pro the MC kuva kera agwanira umuziki w'u Burundi, nibaze yuko atabintu nkabijya Ami Pro yokora kuri video cyangwa se yifata video. N'abantu rero bashatse kumucafuza kugira ngo izina ryiwe Ami Pro cyangwa se amateka yiwe asubire hasi, abantu bamubone nabi. Ariko nagenda kubwire yuko ucakobo Imana igaca kanzu. Ariko reka dukomeze twihanganishe Ami Pro the MC tumubwira ati pole sana, ukomeze kwihangana. Yes, n'abaririmbyi bamwe batanguye kubwirana nabi bifashishije imbuga zabo, uraza kumvamo nka Big Farias. Ndibaza izina Big FIZZO ni izina rikomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Izina nka Satbi saturama bafre ni izina rikomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tugiye mu ruhande rwa entertainment cyangwa se mu muziki wa plus 257 umbise izina Roriro uraza kumva yuko ari izina rikomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yes, ni Big Farias aho yanditse amajambo, aho ubona neza yuko yariko arandika abwira umuririmbyi azwi ku izina rya Satbi isaturama bafure bivanye na posti cyangwa se amajambo Satbi yari yanditse abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Big Farias amaze kubona iyo poste ntiyihanganye na gatoya habe na gatoya, ahubwo yagaragaje yuko yababaye kandi yarabigaragaje no mu nyandiko. Reka ndagusomere amwe mu majambo Big FIZZO yashoboye kwandika, aho ubona neza ko yari karabwira Satbi saturama bafre. Yes, ni Big FIZZO yashoboye kwandika avuga ati Big FIZZO yanditse avuga ati iyo wanyoye karibu na booster n'urumogi rutagosoye nivyo bintu nyene vyotuma ushigikira amafuti. Yes, wumvirije aya majambo, wumvise aya majambo Big FIZZO yanditse abicishije kuri page ziwe zigiye zitandukanye, urumva neza yuko yari karabishura umuririmbyi ati kwizina rya Satbi saturama bafre. Ni mu gihe uwo muririmbyi yari yanditse post imbere yaho aho yavuga yuko igitsina ari igihimba c'umubiri nk'ibindi bihimba, aradondagura intoki, amatwi n'ibindi bihimba bigiye bitandukanye, aho yavuze ati igitsina ni igihimba c'umubiri nk'ibindi bihimba. Yes,
ubonye rero iyo posti ya Big Farious urabona neza yuko yariko arishura umuririmbyi azi kwizina rya Satbi isatura amabafre n'amabuye. Big Farious ntiyarekeye ngaho yarongeye arandika iyindi posti mu nyuma yiyo, ariko ndabwira posti yanditse mu nyuma ifise imbaraga zidasanzwe, aho n'umuririmbyi azi kwizina rya Satbi atashoboye kwihanganira iyo video, nawe akaba yaragize icyo avuga imbere y'iyo post ya Big Farious cyangwa se Mugani Desire. Ni Big Fizzo rero yashoboye kongera kwandika avuga ati ivyo bigafi rero wateretse kuri ayo mabinga yawe nivyo vyerekana ko nawe uri uwakera, naho vyari vyaragondamye ko useruka ugo rutwe kuri kano gakino. Oh yes, ugerageje kumva rero aya majambo, reka ndagusubiremo aya majambo uyumve neza. Big Fizzo yanditse avuga ati ivyo bigafi rero wateretse kuri ayo mabinga yawe nivyo vyerekana ko nawe uri uwakera, naho vyari vyaragondamye ko userura ugo rutwe muri kano gakino. Yes, wumvirije ayo majambo ndibaza urumvamo amajambo akomeye cyane, novuga yuko umuririmbyi Big Fizzo yashoboye kwandika, aho ubona neza yuko yari karabwira umuririmbyi azwi nka Satbi isatura amabafre n'amabuye. Nk'abasesanguzi twarashoboye kubona na posti ya Satbi, aho byabonetse neza yuko ari karishura umuririmbyi azi kwizina rya Big Farious cyangwa se Mugani Desire. Ni Satbi nawe yahise asimbira kuri page yiwe yandika ati semibira gutukana ntaco bimaze, tanga ikiyumviro cawe mu rufasoni ni wubahwe, ariko ubanje kwiyubaha nije kagapeti wakorera inabi nyinshi kakakwicura ineza karateba kararambirwa dukundane dufashanye mu bibazo mu bibazo njo fresh. Yes, ugerageje kumva rero amajambo Satbi yashoboye kwishura umuririmbyi azi kwizina rya Big Fizzo. Nimba wumvise amajambo Big Fizzo yari yanditse ubwa mbere, wumvise n'amajambo Satbi yashoboye kwishura mu nyuma, urumva yuko basa nkaho bariko baraterana amajambo bivanye na video. Novuga yuko itariko irorohereza umu MC akomeye cyane azi kwizina rya Ami Pro the MC, ariko ndacyabandanya ndakubwira yuko ijya video atariyo habe na gatoya, ari abantu bashaka kumudendereza cyangwa se gusubiza izina ryiwe hasi, bashaka gucafuza izina Ami Pro the MC. Satbi rero ntiyarekeye ngaho, nawe nyene yarongeye arandika iyindi post, aho yanditse post nawe nyene ikomeye cyane. Ugerageje kumva urumva yuko irimo amajambo akomeye cyane. Satbi rero yongeye kwandika avuga ati Satbi yongeye arandika avuga ati aho ubona yuko muri posti yiwe harimo umubabaro udasanzwe bivanye n'amajambo amwe General Big Fizzo yapostinze ku mapeji yiwe. Satbi nawe yarongeye arishura avuga ati ntibiguha agaciro uri hafi yawe na kwake phone. Acha yongera yandika ati madame muyobozi wacu muri kazoza, aho uri mubiki abarundi muriko muratubabaza. Yes, ugerageje kumva neza amajambo ya Satbi cyangwa se posti ya Satbi, aho ubona neza yuko Satbi yari karabwira Big Farious n'umufasha wiwe azi kwizina rya Kimana Stay. Ugerageje kuraba iyi nyandiko ahantu yanditse avuga ati muyobozi wacu muri kazoza, aho uri mubiki koko abarundi muriko muratubabaza. Yes, ni mugihe tuzi yuko umufasha wa Kimana Stay, umufasha wa Big Farious ariwe tuzi kwizina rya Kimana Stay, ariko aritoza muri Amical des Musiciens ashobora kurongora iryo shira hamwe. Ugiye kubihuza rero n'aya majambo Satbi yanditse, urabona neza yuko Satbi yari karabwira neza na neza umufasha wa Big Farious tuzi kwizina rya Kimana Stay. Novuga yuko ni ibintu biriko biratuma abantu bavuga amajambo menshi amakomantere. Novuga yuko atariko arorohereza umu MC w'igihangange azi kwizina rya
Ami Pro Ode MC kugera kuri uno munsi cyangwa se kugera kuri no saha ndiko ndavuga iyi interview Ami Pro de MC nta kintu na kimwe aratangaza kukijanye niyo video yakwiragijwe ahantu hose aho biboneka yuko yari karonona imico n'akaranga by'u Burundi ariko habe na gatoya sivyo n'ububeshi bariko baramurema intaniriza kugira ngo izina ryiwe izina yubatse imyaka myinshi risubire hasi ni mu gihe tuzi yuko hari abantu benshi batifuza yuko umuntu atera imbere aho kubona wateye imbere babona wasubiye inyuma nibo rero bariko baracafuza izina rya Ami Pro de MC kugira ngo izina ryiwe ricafure cyane ndagaruka kandi ndagusomere amwe mu yandi mastati y'umukobwa navuga yuko bimoneka neza yuko ari karashira inguvu mu gukwiragiza iyo video icafuza umu MC w'igihangange azi ku izina rya Ami Pro Ode MC n'umukobwa rero novuga yuko ariko arashiramo imbaraga zose uravye amasati yiwe uravye posti ziwe ku mapeji yiwe aho biboneka neza yuko ariko aratuma izina rya Ami Pro uricafura kuruta. Yes, ugerageje kumva amwe mu majambo Big Fariyazi ari karishurana n'uwo muririmbyi azi ku izina rya asutsemo bafre ni ibintu novuga yuko bitariko birashimisha abafana babo haba ku ruhande rwa Satbi haba ku ruhande rwa Big Fariyazi n'umuririmbyi wundi yagize icyo bivuga ko aho ubona neza yuko nawe atamshimishijwe na gatoya amwe mu majambo yashoboye gupostinga yashoboye kwandikwa n'ugihangange mu muziki w'u Burundi azi ku izina rya Big FIZZO cyangwa se Mugani Desire ni Simba ni Roriro Simba asanzwe ari CEO wa Simba Gang ni Roriro nawe yashoboye kwandika amajambo ubona neza yuko atashimishijwe na gatoya amwe mu majambo Big Fariyazi yashoboye kwandika ari karabwira neza na neza umuririmbyi azi ku izina rya satura amabafre n'amabuye Roriro nawe yashoboye kwandika avuga ati Buja Flavor ni noma Ami Pro amakosa yabaye ihangane turi kumwe nawe umugabo arinda akaje semibira na magonde nkuko musanzwe mwitana ayo mazina turarushe ivyanyu aho guhoza umugenzi kuvyamubaye ko mutanguye kurondera base kumagorwa ya Ami Pro acashira ko point d'interrogation acavuga ati 2020 amajambo make tugwize ibikogwa nivyo bizoduteza imbere. Yes, ugerageje kuraba amwe mu majambo Roriro yanditse novuga yuko yababaje cyane n'amajambo Big Fariyazi yanditse yababazwe kandi n'amajambo asutsemo bafre yashoboye kwandika nawe nyene ni Roriro atagejenje ngaho yashoboye kwandika ayandi majambo novuga yuko yarimo impanuro zikomeye cyane. Reka ndagusomere iyo poste ya Roriro yashoboye kwandika aho ubona neza yuko n'amajambo novuga arimo impanuro idasanzwe ku bakunzi ba entertainment cyangwa se ku bakunzi babo baririmbyi uko ari babiri haba Big FIZZO cyangwa se saturama bafre n'amabuye. Yes, ni Roriro yashoboye kwandika avuga ati yes, ni Roriro rero yashoboye kwandika avuga ati ndabizi sogo okushaje mugabo kuba umushinga ntahe nuguhagarara ukavuga ukuri udahengamye mu rupfasoni ntangere nk'imfura y'umugabo na kare umugabo w'ukuri ntarangwa n'urucumu arangwa n'ibikogwa. Yes, ugerageje kumva rero amwe mu majambo yashoboye kwandikwa n'umuririmbyi nawe nyene atoroshe umuririmbyi yakoze byinshi azi ku izina rya Roriro n'amajambo navuga yuko aho ubona neza yuko atashimishijwe na gatoya amwe mu majambo Big Fariyazi yashoboye kwandika aho biboneka ko yari karandikira umuririmbyi azi ku izina rya saturama bafre n'amabuye novuga yuko ni ibintu bitariko biraboneka neza haba mu bafana abuwo muririmbyi azi ku izina rya Big Fariyazi haba ku bafana abuwo muririmbyi azi ku izina rya saturama bafre n'amabuye.
Reka mpere rero kuri account y'uwo mwigeme n'amaposti ariko aragenda apostinga kuri account yiwe ya Facebook, aho ubona neza anezererewe n'ivyabaye kuwo umu MC w'igihangange azwi kw'izina rya Ami Pro the MC. Ni account y'umuntu yitwa Nellynat Burundi, aho ubona neza yuko agenda apostinga amwe mu maposti novuga yuko atari karanezera abakunzi b'uwo mu MC azwi kw'izina rya Ami Pro the MC. Ni mugihe tuzi yuko afise izina rikomeye, afise ibikorwa vyinshi yakoreye umuziki w'u Burundi, ndetse n'abaririnvyi bamwe bamwe baranabimushimira kuko benshi muri bo barateye imbere biciye ku mpano yiwe novuga yuko idasanzwe y'uwo mu MC akomeye cyane azwi kw'izina rya Ami Pro the MC. Yes, post rero novuga yuko ni post no kubwira yuko imaze ko amasaha 9. Ugiye kuraba rero yashoboye kwandika avuga ati turangije agasobanuye ka mugezanje Ami Pro yiyakiriye mugabo n'umugabo ariko ntabanga by'uwashutswe. Yes, reka ndayivuga uko kuko sije navyanditse, ni post ndiko ndasoma ngaha nyene. Acararangiza avuga ati ndabibutse yuko mufise droit yo kugira akomanteri mwifuza, aho ubona neza yuko ashaka yuko abantu baguma bamujija anezererewe neza na neza iyo video y'ibiterasoni, ivideo irikira cyafuza uwo mu MC w'igihangange novuga yuko afise impano idasanzwe. Ariko ndakubwira yuko nimba uzi Ami Pro the MC nta bintu nkabijya yokora imbere ya video. Ndanakubwira yuko n'umu MC adakunze kwigaragaza cyane ku ma media cyangwa se ku bintu by'amafoto menshi cyane, n'umuntu adakunze kugaragara muri ivyo bintu. Yes, yongeye arandika avuga ati atagafuye ntagakira, ubu nukurihisha kugasobanuye Ami Pro yaraye adukiniye twirire show. Ugerageje kumva aya maposti y'uyu mwigeme azwi kw'izina rya Nellynat Burundi, na maposti novuga yuko atari karashimisha habe na gatoya abakunzi ba Ami Pro the MC cyangwa se abakunzi ba entertainment muri rusangi. Yes, na maposti menshi rero yagiye yandika, aho yanditse n'ibintu nashobora gusomera ngaha kuri micro ya Mijo Talent TV. Ariko reka nabwiye ati yashoboye kwandika iyindi posti avuga ati ahiwanyu muteramiye kuduki, avuga ati jewe nteramiye ku ka video ka Ami Pro the MC n'ibindi vyinshi ntashobora gusoma ngaha vy'ibiterasoni. Ugerageje kumva rero ni ibintu bitari ko birahesha agaciro uwo mu MC, ni ibintu biriko biracafuza izina ryiwe. Nibwiye tuzi yuko Ami Pro ni brand, s'il vous plaît, izina Ami Pro ni izina rikomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ni izina ryakoze amateka menshi ngaha muri no industry y'umuziki wa +257. Ariko nagenda kubwire yuko nimba uri umukunzi w'umuziki w'u Burundi, nimba uri umukunzi wa Ami Pro the MC, nagenda kubwire ukomeze kumwihanganisha kuko ari mu bihe bitoroshe, ari mu bihe bitoroshe. Abakunzi biwe bariko barashaka kumushira hasi, kumucafuriza izina. Ni mu gihe tuzi yuko Ami Pro the MC asanzwe afise umugore, sinumva neza ko yoshobora gukora ibintu nkabijya. Ugerageje kuraba rero video, ugiye kuraba video neza nk'umunyabwenge, ndakubwira yuko genda urabe ijya video, nimba warayiravye uyisubiremwo uraze kubona neza yuko ijya video ari montage Ami Pro the MC yashoboye gukorerwa. Ni video novuga yuko itangura Ami Pro ariko arumviriza indirimbo, aho biboneka neza yuko yaravuye nko ku kazi yiturije, ameze neza, ameze fresh, yisikiye muhira, aho bona neza yuko yari karirira nkaga selfie ko kwishirira kuri stati ari karafiringa indirimbo. Yes, bigeze aho rero ucubona ka video okameze nk'agakatika, akazamo umuco wirabura nk'imisegona novuga yuko ishika nk'itatu ucankwe 4. Ugacubona rero berekanye ibindi bihimba byo hepfo ariko bidasa n'umutwe watanguye mbere, kuko ugerageje kuraba umutwe n'igihimba acaje mu nyuma urabona neza yuko ataho bihuriye. Urabona neza
neza yuko ari ububeshi ari montage yakozwe kugira ngo uwo muririmbyi ashobore gucafuzwa kugira ngo izina ryiwe risubire hasi. Ni mu gihe tuzi yuko hari abantu benshi cyane bidogera uwo mu MC, harimo nk'abaririmbyi bamwe bidoga bavuga yuko atabakorera promotion, ariko sibo mvuze yuko bakoze ibyo bintu, ariko nagenda kubwire yuko Ami Pro the MC n'umuntu mwiza, n'umuntu akunze gufasha abaririmbyi bamwe na bamwe. Ndibaza muribuka abaririmbyi benshi cyane bateye imbere, izina ryabo twarimenye kubera uwo mu MC w'igihangange azi ku izina rya Ami Pro the MC. N'umu MC akunzwe no kujanwa hanze ku mpano yiwe, navuga yuko idasanzwe. Twaramubonye ajya mu Rwanda, ajya za Uganda, abivanye n'impano yiwe idasanzwe. Yes, nka Mijo Talent TV reka dukomeze kwihanganisha MC Ami Pro n'umufasha wiwe. Navuga yuko n'abana biwe, kuko iyo bagucafuje ufise umufasha, navuga yuko nawe nyene biramukorako. Reka dukomeze kubihanganisha, ariko tubwira yuko umuntu wese azi yuko yakoze ico kintu, vraiment yarakoze amakosa, yakoze ikintu kitari gikwiye yuko akora, yaracafuje izina ry'umuntu akomeye cyane azi ku izina rya Ami Pro the MC. Yes, yari Mr Radio kuri micro ya Mijo Talent TV. Reka ndakubwire ati nongere ndagusubira ndakubwira ati nyabuna Ami Pro ariko ararenganwa, ariko arabeshegwa n'abantu bashaka gucafuza izina ryiwe, n'abantu bashaka gucafuza amateka yiwe, n'abantu bashaka kumwicira kariyeri yiwe. Ni mu gihe tuzi yuko ari umuntu afise impano idasanzwe, yageze kuri stage ariko aremsinga. Ndibaza yuko aho uba wicaye hose urumva yuko uryohewe kuba ari kuri stage. Ni Ami Pro rero, atabintu byinshi by'isaku uwo musangamwo. Ni Ami Pro navuga yuko adakunze no kwigaragaza cyane ku bintu by'ama media. Yes, yari Mr Radio rero nariko ndagushikiriza iyi nkuru. Reka ndakwibutse gukora subscribe kuri channel ya Mijo Talent TV. Wowe wabikoze big up sana, wowe utarabikora please ntugende utabikoze, kora subscribe ntaco bitwaye kugira ngo natwe uduteze imbere. Nimwebwe ba boss, nimwebwe dukorera, mudahari ntaco twokora. Reka ndabwira ati wewe wabikoze rero big up sana, wowe utarabikora bikore right now. Yani Mr Radio kuri micro ya Mijo Talent TV, Ami Pro the MC. Pole sana, turakwemera sana, big up sana, turakunda impano yawe Mr Radio. Ciao ciao, we love you so much, peace.